Mwishanga PARCEM twagira dushimire leta, tuyishimire kwitegurwa icegeranyo cerekana amahinduka kenewe mu vy'ubutunzi kugira igihugu c'u Burundi gisubire kogora mu vy'ubutunzi bita document stratégique et d'orientation pour la stabilisation macroéconomique. Mu Kirundi no kuvuga yuko ni gitabo cerekana ivyohinduka mu butunzi bw'igihugu kugira igihugu gisubire ku murongo neza mujanye n'ubutunzi hamwe abanyubogora ko izi ngwane turi mwe bose abanyagihugu barazibona nizo babona mugabo yo tuzivemwo harakenewe intumbero, niyo ntumbero rero kandi twasavye kwijaho kwiboneka. Turifuza rero yuko yoshikirizwa abarundi vuba bakamenya ibirimwo. Icambere dushima nuko uravyo document ngene kimeze irerekana neza ivyohinduka. Nico gituma dutera intege umushikiranganje w'ikigega ca leta akomeze kuko niyo nzira kandi ibyo binye twama turiko turavuga misi yose bijanye n'ubutunzi ibirimwo. Hanyuma ikindi nuko berekana aho tugwaye kandi ataguca hirya. Iyo ni intambwe ikomeye kwerekana aho tugwaye ataguca hirya. Hari igihe umuntu avuyerekana aho tugwaye wasanga umengo ntibonywe neza mugabo muri ico gitabo urabona ko bari kubaremanga aho tugwaye. Bikuru rero mbona muri ico gitabo vyiza nuko bwa mbere biraraba ico bita gouvernance budgétaire. No kuvuga ibijanye n'amafaranga leta ikoresha, ingene yakoresha neza, n'ingene atozwa. Recette fiscale. Ingene atozwa baragaruka cyane ngo twaba tuvuga kuri bwa burusho bwa exoneration. Murazi ko n'umushikiranganje bwa leta ari kwerekana yuko exoneration usanga izateguwe zisumbwa n'ingene zagenze ku nshuro zibiri. Ugasanga hateguwe miliyari ijana mugabo hafi miliyari ijana 220 gutyo, mugabo ugasanga izatanzwe ni miliyari amajana 200 ugasanga nagahombo kanini mu gihugu. Ico kintu barakigarukako ko gishtegeza guhinduka nkuko twari two turabisaba. Haro nibindi rero vy'ingene imprevisibilité fiscale, ingene amategeko y'amakuru ahindagurika kuri kanya bikagora abagwiza tunga batanga amakuru, ugasanga biza birajana n'aya mategeko n'iri tegeko bije bitwara loi de finance. Iryo tegeko rihinduka ku mwaka usanga bijanye n'amategeko agenge n'amakuru atangwa kuza ku mwaka abantu baguma bahindagurirwa. Ivyo n'ibindi byose byotegeza kwitondewa mu bijanye n'amafaranga leta ngene yakoresha dépense. Baraga ngene transparence ukorera mu muco, amaraporo ngene yosohoka, control ngene zogenda neza, ibigo vya inspection générale de l'État, sa cour des comptes, ivya budget programme, no kuvuga integura y'amafaranga leta ikoresha ifatira ku migambi bwite y'igihugu. Utamengo ni budget yo gukora ibitajanye n'ivyanditse mu migambi y'igihugu. Hari ibijanye n'abantu barenza amahera babahaye dépassement budgétaire tuza kwisigura. Hariho ibijanye ma produit usanga atari mu ntegura y'amafaranga leta ikoresha, dépense extra budgétaire navyo ne bigisibije kuko usanga abantu wasanga ama projet arikara twara tubivuga, ugasanga ama projet arikaruba kwari nkaya ma stade canke n'ibindi mwabagenda mu ntegura y'amafaranga leta ikoresha ugasanga ntayarimo. Ivyo rero navyo biri bituma amafaranga atunganywa nabi. Canke ico bita programme d'investissement public yerekana ibikorwa remezo bikorwa ku mwaka. Ni ikintu gihambaye rero mukora mu muco. Canke aya maraporo yo kumeza 3 azarasohoka, ingene ibigo vya irya sentare ira amatungo ya leta Cour des comptes ingene yokora. Ivyo byose bizana umuco. Ikintu tubona gikomeye bagaruka ko nibijanye na politike y'amafaranga. Baragaruka kuri mwe twari tuvuga amafaranga leta ikura mu ibanki nkuru y'igihugu les avances aje kwica ubutunzi kuko n'amafaranga atacafatiye ko ataba yavuye mu kugwiza umwimbu. Amafaranga womengo niho kuyakora ukayafyatura ugatushira mu bantu ati ubutunzi buriyongereye. Abarundi bavyumve yuko iyo ngeso si nziza kuko bituma ifaranga ry'umundi ritagaciro cyane haba hagati mu gihugu canke uravye mu mafaranga mva makungu
kubera amafaranga ntashobora kugwira bataza kuvyuma kuko aha twese bofyatura amafaranga bagaca baduha ntitwoza dutunga kandi ku isoko ibintu bikingi kwa kundi ubutunzi banza kugwira mu kugwiza umwimbu canke ari byo turima canke ari ivyo duhingura canke nibindi hagaca bani bijanye n'amadeni ingene yotunganwa neza kuma twaka amadeni atakugwiza umwimbu birimwo ni kibazo ivyo rero kwitondera amadeni ingene atangwa hakaba ingene bayakurikirana naco cari carasabwe kandi ari bwiza ikindi gihambaye ni bijanye n'amafaranga mva makungu akenye by'agaciro aha rero barerekana neza yuko amafaranga mva makungu aho yahora ava hose hari bibazo ha mu afasha Burundi batakibufasha hajya bita appui budgetaire na appui projet yagabanutse amara hagarara ubwo aho naho yarava ibyo dushorera hanze ugasanga ntibiriko biratera imbere murazi by'ubutare ngene tevyifashe byose byikabe ngene bidindira ugasanga vyukura amafaranga ava mu byo dushorera hanze ni make mbere wagenda ugasanga mu pourcentage amwe yahora ava mu gufashanya canka mu projet yabo dufitanye imigenderanire yo gufashanya ugasanga yashikira hafi nka 40%. Urumva igihe ahagaze abasize igihengere kinini bahagaruka n'ibirero by'amagwiza tunga bo kwinjiza imitahe mu gihugu canke bakukera rugendo canke abarundi bashobora gukorera imirimo hanze amatransfer akinjira ivyo rero ni ibintu bihambaye kumurizo no kanya kugaruka ko mu misi za kimekini tubona nuko bigaragara neza yuko ibintu bishobora kudindiza gutoza amafaranga ya leta ayo marosete harimwo ibingorane z'igitoro baravyemanga kuko biragabanya ubutunzi biragabanya ingene abantu bakora biragabanya iki hakaba kusura kavuga bati n'amafaranga mva makungu ya Kenya kumbure n'ivyinjira amarosete d'importation aragabanuka ugiye ukara muri biblique budgetaire amahera ava mu byo tugurira tuvuye hanze bivuye hanze urumva igihe amadovize yagabanutse ntibeza ngo vyinjire ikindi tubona nuko baragarwa ku bisata bishobora kongereza ubutunzi bw'igihugu ni bwa butare n'uburimyi na tourisme bitabarukera rugendo aha rero naho tuvuga tuti inzizi twama tuvuga mu by'ubutare barazigarutse ko zamari zaze nitwerwa kuzivuga kandi tukama tuzivuga mugabe igihambe nuko tubona muri iki gitabo hari akarusho kubona ati twinjire muri itiye ubutare buce mu muco amafaranga agarukanwe agaragare ahindura ibintu ku butunzi bw'igihugu uburinyi butera imbere ibyo byose urabona ko hariho gushaka muri icyo hanyuma ikindi gikomeye nuko ubiravye muri iki gitabo birekana neza yuko hafi 60% irenga y'ibidandazwa byinjira mu gihugu muri importation byinjiye mu gihugu bica kurya soko yo ku ruhande iyi bitango ni marché parallèle kuri marché officiel hagaca 30 n'ibindi kwijana numva no kuva ku bidaraza mu Burundi vyinjira bica 63 kwijana hafi biciye ku isoko yo ku ruhande umva naho yitwa isoko yo ku ruhande ucuvyi ukabona yuko iri mu masoko afashije igihugu ibintu yinjiza 60 nabingaye kwijana y'ibidandazwa dukenere ngaha aho rero abantu bahakura icigo bakamenye nta mashoje batatu n'ivyo 30 nabingaye kwijana canke hafi 30 nabingaye kwijana byo ku isoko yo mu mabanka muri berbe naha mabanki none vyo hagurirwa ibiki hanze nibihe bije imbere nuwo n'umuco abantu ndazokeza kuzokenda nibihe bishigwa imbere eske bya bitoro birajamwe biragira gute ico ni ikintu gisogeza gufutwa kugira naya bayabonetse ku isoko yo mabanki akoreshwe ivyangombwa vyihutirwa mu bijanye ibyangombwa vyihutirwa mu bijanye n'ubuzima bw'abanyagihugu nyimba n'ivyo bitoro yari imiti ari ya za engrais chimique canke n'ibindi ikindi rero tubona gikomeye n'ibyo byo kurwanya igiturire lite contre la corruption ivyo ni ibintu bihambaye ihaho turasaba yuko leta haro ico twokwita stratégie de lutte contre la corruption yatanguwe kandi twaronsa kanya ko guteramwe ivyumviro abahinga bacu bagiye ngo araterera ivyumviro turasaba nayo yuko ico gitabo cosoka
kigasohoka kugira kikerekana intumbero leta ifise yo gwanya igiturire nibijanye no gushikira abagwizatunga environnement des affaires. Harakenewe igitabo cerekana neza ingene abantu affaires giye kuba ku buryo bijya vya doing business vyerekana ingene turiko turatera imbere mu kugena abagwizatunga bafashwe neza bigaragara. Hanyuma hariho ico bita ama evaluation yitwa CPIA, Country Policy Assessment, yaza kwerekana ubushobozi leta ifise mu nzego bw'intwari bereye kuwanya uturire gukomera kw'inzego mu gutunganya amafaranga baronse mu maproje. Ivyo twobisubira kugira duse twizeye. Birabaje kubona Burundi buronka amafaranga yo gukoresha amaproje ugasanga twakoreje 20%. Ubundi twari twakoreje ari n'amafaranga baba baduhaye abari make uravye ibindi bihugu ayo bironka. Twebwe twiyumvire kubera iki Uburundi bukiri kuco bita guichet des dons, bugiye kwaka ideni batabyemera bwa tutiwe twoguha imfashanyo. Twemerewe gusaba imfashanyo ntitwemerewe gusaba ideni mu banki ya Banki Mondiale, kandi iyo mfashanyo bayiteretse iruhande ikazonera gukoresha. Hama tukara muri ya reserve de change ngo amahera bakungu yaragabanutse ngo kubera ngo amahera ngo y'amaproje ngo apui projet ngo yagabanutse cyangwa ngo apui budgetaire nayo baguhari karakunanira. Aho rero tukwiye kwakura icigwa gikomeye no dusabira umushiranganje bugacari takuvye ibintu bitosubira ko vyo hagarara. Iyi ntumbero nshashije ni igitabo ize ihindura ivyo bintu, ni ibintu bitumvikana na gatoyi. Ikiri kintu gikomeye nuko gushikira agwizatunga ari vyo bituma ubwo butunzi bwo guheza bukiyongera mu gihe environnement macroeconomique bitiko turavuga by'umuka mwiza mu by'ubutunzi vyoba vyagorotse. Ariko rero urazi ko mu Burundi handikwa ibitabo vyinshi, bikandikwa ugasanga ishigwa mu ngiro ntiribaye uko vyifuzwa. Ubundi igihugu kirabone yuko hariho ishaka mu barongozi yuko ibintu bihinduka, uyibonera ingene ivyanditse ubudasa hagati y'ivyanditse n'ibikorwa. Mu Gifaransa bavuga ati ivyanditse ni politique formelle, hariho amategeko, hariho ibiri mu strategie ingene vyanditse. Hariho icyo politique informelle nayo ni ibikorwa ku rubuga. Mu bihugu vyinshi rero usanga hari ubudasa budasanzwe hagati y'ivyo amategeko avuga, ibyo politike zivuga n'ibiriko birakogwa mu gihugu ku rubuga. Uburongozi rero bukomeye busabwa kugabanya ubwo budasa. Uburongozi busabwa kugabanya ubudasa hagati y'ivyanditse mu bitabo birongora politike, amategeko, amabwirizwa shingiro n'ibindi n'ibikorwa ku rubuga. Bagaca baraba n'ingene bafata wabirenganye utavyubahirije. Aho rero niho indongozi zihamagarirwa kugira ibitabo ntigume vyandikwa. Ico twagira tugaruke ko rero ni ibintu tubona bikuru bikuru vyofatirwa ko kugira iyo réussite ishoboke. Bwa mbere ndayivuga mu Gifaransa nongera bisubire mu Kirundi, hategeza kuba volonté politique na appropriation politique au plus haut sommet. Nukuvuga ku rwego rwa leta hejuru bya umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere aya mareforme bayagize gwabo bakavuga bati agiraje mu ngiro dushizemo ingufu zose, iyo niyo ntabwo ya mbere. Ndetse wanashaka no mu mugambi uri ku butegetsi bakayagira ayabo, bakayagira ayabo kuri iyo politike. Umugambi uri ku butegetsi n'urongo y'igihugu, no kuvuga politike zije kugira reforme ziba zivuye mu barongozi wo mugambwe, abarongozi barongoye bavuye muri uwo mugambi. Nico gituma rero nanye niteka arongoye umugambwe nawe nyene bagira yabo kugira kuva yuko hari ikintu gira gihinduke mu gihugu.
Ica kabiri ni competence technique, ubushobozi bw'abatekinisiye bakadre mu ministeri baja gushira mu ngiro ibi. Aho hantu rero ijya ministeri y'ikega ca leta na ishobora kubipilota canke muri za primature mu bushikiranganje bwa mbere hatari abakadre bakomeye canke ibigo nk'ibi vya bureau de stage canke n'ahandi muri za ADB hatari abakadre bakomeye b'incabwenge bafise na experience, ibintu nk'ibiragoye kuja mu ngiro. Amushanga niba ca leta nyimba shaka kumubaza ni bamwe n'aba bakadre kuko l'administration kenshi yarabaye rotard, yaratumye ibintu bidindira kubera ubushobozi buke bwa ariko barabikora. Ibi vya budget programme tugize imitugagiye amareforme menshi kwasanga yadindi. Aha rero batakosoye. Aha n'abantu mva makunga ba expert mva makunga bashaka kuza gushigikira bagahembwa bakaza guhanura kagira gute. Ikigira gatatu ni moyen finance, uburyo. Nta reforme canke amahinduka adatwara uburyo. Baye biteguye yuko hari uburyo bubiba kugira iki kintu aya mareforme azobaje aje mu ngiro uko nibwo bukiriro. Icakadi ni ingene bakurikirana ingene biriko birashirwa mu ngiro, suivi evaluation. Suivi evaluation barakunda gucavuga ngo ego ngo muri leta ngo bazobikurikirana. Haro suivi evaluation yo muri leta nyene kubikurikirana iri interne muri leta. Mugabo haro na suivi evaluation externe nayo nyine yifasha. Ndaho leta ibiri ngo mugabo hajamwo n'abandi. Ntiwotamba wirorera biryosha utamba uroregwa n'abandi bakubarira bati twakuneguye canke uri kuratera imbere canke uri kurasubira inyuma. Nje twatuka tuti umugwi wundi ukomeye gukurikirana ingene bija mu ngiro wojamwe imigwi ne y'abantu. Leta, secteur privé abikorera utwabo, société civile amashirahamwe yigenga, monde de la recherche abashakashatsi professeur d'université bakomeye, monde academy ikomeye canke amabiro agira ubushakashatsi za activité canke n'abandi n'abaserukira rero ibi bigo bifasha abarundi canke ibihugu bigenzi by'u Burundi bashobora gufasha bavuga bati dubigeje gutya turana ko ibintu byateye imbere, reka tugira iki, reka tubafashe tutanga uburyo tugira iki ibintu bishobora kugenda neza. Ikigira gatanu cyo kwitondera nico bita risque politique. Ubwa mbere uravye iki gitabo ngene vyanditse birerekana neza ko ingorane mu z'ubutunzi ikinyoteri gitukura kubijanye n'amaindikateri ku by'ubutunzi ku bipimo kujya kwa manota ushobora kubona ati umwana yari yaramenye hanyuma atangira amayesheke ruje kwibireti. Ibipimo bitukura bitangwana n'ibihumbi 2015. No kuvuga ko crise politique nakaga ku gihugu iyo habaye imyane za politique. Nico gituma rero buraba yuko risque politique no kuvuga utuma twija mu matora hari gihe rero politique ija hejuru kuko iki kitamingo ni c'imyaka 2 ugasanga bagumye y'amatora tasyo mu y'amatora kabanje bivuga asanga ya mareforme yaribagiye ko abantu ko bari yumvira ibibanza babijamwo abakadre bakabana ko bagira bave mu mabanga bakadebukirwa. Aha nabo tutera kamo bahagabire kuko birashobora gusubiza inyuma abantu bazigene bimereye amatora yimirije ngira mande yanjiragiye azoza ubundi reka niyonde nitekerera reka ngira iki yosi banje nibikego bigana kwipanga bakunda kwipanga muza opozo n'abakora tuti amatora ameze gute iki ugasanga risque politique ni nini. Ico rero twagabisha bamenye ko ari ikindi kintu cyo kwibara. Ikindi za gatandatu nico bitaro courant réfractaire. Le courant réfractaire no kuvuga abantu badashaka ibihinduka bamaho mu gihugu. Burya ibintu iyo birimo kajagari nibiki haraho biriko birahitaniza, haraho bihinyungu nyinshi, hari abantu bashaka ibigumuku nyene by'ibitoro nibiki bigumuku
bo banzi ariko barabikuramo. Urumva ariko uravuga ngo reforme y'amahinduka womengo uriko ubakubita imbugita mu mugongo. Aba rero barashobora kuba banafise n'inguvu nyinshi. Aha rero ni uburongozi bukomeye kubwo hejuru no kuri igihugu kuraba ingene banigana n'aba bantu bakabasubiza hasi. Uko ahantu hesha amareforme aranka kubera umugwi w'abantu ukomeye wigira inakogwako badashaka kuja mu ngiro. Ugasanga babatekinisiye mu ministeri biriga barandika ibitabo mugabo hakawundi mugwi ubiboha. Iyo migozi rero yabo onye idakaswe n'abarongo igihugu hejuru ntibikunda ikindi nuko na reforme yaravyo birasaba guhindura ingendo changement de mentalité, guhindura ingendo ingene abantu politique n'ibyo gutwara bingene bimeze. Nico gituma hotegeza kuba ico bita sensibilisation. Leta ikagira ico bita sensibilisation y'abarundi nayo bakamenya ibiri muri aya mareforme, bakavuga tuti tuye dutangure ibintu bishashe kugira amahinduka mu gihugu aboneke, kuko birakenewe cyane amareforme arakenewe. Abarundi barayifuza benshi, kiretse nyene abo bandi bavuga bati twakura inyungu. Kamikini nuko bogerageza no kwihweza neza ibijanye n'iyi decentralisation shasha, ngene aya mahinduka ajana n'ingene uburyo buzobushaka kuja kwegera mu makomine no mu ntara. Bareka amategeko kuko iyi budget dufise yerekana budget mengi izokora kumwe vyahora. Mugabo amakomine yarahindutse kandi to yuko ari ategeza gukora ibikorwa by'iterambere vyinshi, abakandi bakaba decentralisation. Barabitegura juridiquement, baragira iki, barabe kabisa ibyo bintu bishobore gufata nakiri kare muri nje dutumwanya. Aya mareforme rico yo kwihutira niki nuko uburundi bwose busaba kugiranira imigenderanire, bukagira confiance nico bitari partenaire, abagenzi ibyo bifasha niki. Hanyuma hakaboneka ico bita facilité de crédit d'urgence. Ishobora kuba don ifasha, ishobora kuba ntuzeyi ideni uri hutevye ucaye ukariha kunyungu ntoyi, mugabo hakaba facilité yo kuzana crédit yihuta. Nta gihugu na kimwe igihugu kibayo nk'imiryango abarundi je ndabibabwira. Je mbwira umuvyeyi canke umuntu wari wese yovuga ngo abana ndabaretse baje ku ishuri ngo ntibafungwe ngo ntibagira iki, ntasimye kwa Canada kuvera ahantu canke iki, aterekana akideni nite kwara ku ishuri canke inzibo mutse ndayisubiremmo hanyuma nzogishura. None wewe uvuze ngo ko atamaye n'ofisi no munsi kandi inzu yaronka mu misi za sinkeneye uwo mideni ngo umwana aje ku ishuri, umwana yicara kumwe muhira rasu nitangwe muhira inzibo mutse niko n'igihugu niko kimeze. Igihe turimwe babigoye niko batuti twizego twakende kuvera muri banki mwe twake baduhe facilité uje gufasha kugira ibintu bibanze birodresse. Ibi byose byo gufaza ubutari ngene tubabuzana amafaranga neza, ibyo dushaka gushorera hanze bindi bishasha bifata umwanya. Bifata umwanya no kuyumvira ingene amadovize uzaragwira nyene tukashiramo n'ubwenge. Kuki ibihugu bito zuramye ibihugu bito birafise limite mu vy'uburimyi. Birafise limite dufise isi ntoyi. Bubone isi iwacu 28000 km kare rabaza Tanzania, rabaza Ukraine ingene zingana zirimo ibintu byinshi Uburusiya cyari ibindi. Niyo kuraraba ku isi ibihugu birima cyane bishora ibintu byinshi. Usanga ari Uburusiya, usanga ari Ubushinwa, usanga ari Ubuhinde, usanga ari za Ukraine, usanga ari za Brazil. Umva rero twe n'isi nini kandi nituko turanayigera neza ngene tuyubaka ngo tugira gute. Umva harama limite dufise naho dushaka guteza imbere ibintu ibishorwa hanze bijaye mu burimi, turafise n'amalimite ibitegwa nja mukamazi mbumba rugo pression démographique. Haro kwiyumvira ibyo bindi bihugu none bitari bifise bitafise n'ubutari bitafise naho birima kubera ko ifise amadovize menshi gusumbya Burundi. Ibihugu bitarima, ibihugu bidafise naho birima, bidafise n'ubutari atana kimwe bifise, mugabo ku madovize aho gumengo byobwira. Haro kwiyumvira guteza imbere ibihugu bito nk'u Burundi harimo n'ubwenge bwinshi.
harimo n'ubwenge bwinshi. Nje tuvuga tuti rero umure karabiraba ati ifo kwiga ingene ibibazo byuva uko amadovize urumva kwiga ingene yoboneka harimo ubwo bwenge bwose bwinshi. Ibyo rero tugarutseko kwigisha abantu kubasansibiza kugira gute kandi leta ikabisohora amareforme amenyesha makuru bakayamenya ni ikintu gikomeye cyane. Dutera intege leta rero ibi turiko turavuga tuvuga turabona ko abishize muri ivyo bitabo. Ubu rero natwe tuzekamba kugira bije mu ngiro ingene vyogenda kandi tuzoguma tuyabaza indongozi ko zero dovable chumara kigarukako muri ijya vision ngo 2040 2060 ijya mbona kazoza baragara ku bintu bitaro dovability leadership uburongozi bukomeye kubazwa uri ndongozi kutigira sida bibazwa urunyama ya gihugu participation citoyenne guhindura ingendo ikarukamwe nizo vyibi iri ama reforme ni préalable kugira tuvuye tuti ya nzira ija muri 2040 turanayifashe. Nico gituma rero dushimye iyo ntambwe kandi tugiye kubikurikiranira hafi. Murakoze.